rero twatanguranye ni conférence de presse turiko turakora twongera dutangura officiellement kwandikwa kuri uwo muntu wese w'umujene avyipfuza afise impano zitandukanye, ashobora kuba ari umuririmbyi, ashobora kuba ari umucuraranzi, ashobora kuba ari umucafyi, ashobora kuba ari umuslameur canke uwundi muntu ari mu yindi domaine runaka. Ivyo navyo kubera dufise ama edition menshi tuzoza turakora kuri iki gikorwa, ni edition ya mbere twashimye guhagarara kuba ririmbyi. Rero barashobora kwiyandikisha biciye ku mapage yacu ya Facebook canke Instagram, araja kuri page yacu agataga entreprise des jeunes influenceurs en Christ agaheza akiyandikisha. Numvise mufise amakenga menshi cyane kwa ko numvise ko twavuze cyane abakizwa bakijijwe. Nova vuze neza kuko nshatse kugifatanya n'ikintu Nova vuze ati mbega abakijijwe muzabamenya gute, ko biragoye nta pare dufise yo gupima umuntu ko akijijwe ko babibajije. Ariko kandi je nibaza ko ahanini intumbero yacu baza ko ico turi uwo muntu naho vyoshika tukaba tumufise twifuza kumushira muri iyo ntumbero y'urutonde twe dushobora kuba dufise. Bo ku bwacu ingene biriko birategurwa, wabivuze yavuze ko muri finale hazoshikamwo abantu 10, ariko muri abantu 10 tuzokuramwo abantu 5, sivyo? Ariko abantu 5 urumva ko deja harimwo uwa mbere uwa kabiri, sivyo? Mu byo twe twifuza nko kuzana impinduka nuko twifuza ko ku bwacu turifuza ko abo 5 bazohabwa ubushimwe ariko buzoba busumbasumbana bivanye n'ingene bakoze. Isaac TV. Murakoze cyane. Tugire jiki Imana ibikorwa n'iterambere rirama. Tugire jiki Imana ibikorwa n'iterambere rirama. Ego cyane. Murakoze cyane waduhaye ijambo. Muri uyu mwanya udasanzwe umwanya dushimira Imana kuba tugeze kuri uyu mwanya, kuba turi muri kino kibanza, kuba muri ngaha nk'abayimvite. Nkuko tariki mu kwicumi twakoranye kuri World Beach, hariho benshi twari kumwe, hariho abaparteneri bari bahari, hariho abajournaliste bari bahari, mu baparteneri bacu bakomeye cyane, hariho n'abamambwe basanzwe bari muri Egypte twari kumwe ico gihe. Twabwiye ibikorwa vya entreprise des jeunes influenceurs en Christ, twabwiye idonido uko iciyumviro caje, uko twatanguye, uko twagiye hamwe, nkuko mu Burundi Imana yasize imbere haba mu bwizwa shingiro, twe turimba tuti reka koko bikorwa vyacu dushira Imana imbere. Ndetse si Imana imbere yonyene gusa, kuko urumva ko nibikorwa tuma duhamarirwa nk'ugwaruka baduhamagarira kuja hamwe mu bikorwa byo kwiteza imbere, kugira tuje hamwe, kugira dushobore gushika kuri ryahangiro Uburundi bwifashe muri 2040, Burundi buri développé 2060, Burundi pays émergent 2040, pays développé 2060. Ico kivugo rero ni kintu twe nk'ugwaruka gwitawe muri Kristo Yesu twagiye hamwe, twiyumvira tutireka ko tuteza kubera akaroro keza kugwaruka bo mu Burundi ndetse na East Africa ndetse n'isi yose. Tugatangaza inkuru nziza ya Yesu Kristo ifate ku mubano mwiza, amahoro, urukundo mu Barundi, mu ma eglise. Vyakorwa by'iterambere bikaza biherekeza kwa rukundo, uko atari urukundo umva nta mubano mwiza uhaba, kandi urumva ikitagira Imana nta gikorwa gukora kidafise Imana ngo gishoke kuhisisa. Twe twimbe tuti rero ntaco twokora nk'aba jeunes influenceurs en Christ tutasize Imana imbere. Cyo turimba tutireka ducrée entreprise des jeunes influenceurs en Christ. Aho hari idonido ku batari baje ico gihe, ko twari twabasiguriye neza, turababwira idonido ko twatanguye kugira mushoye gutahura abo turibo. Beshe mwatahuye n'abato baratumenya neza, turahari kubera ko dufise umwanya mutoya, mushaka kutwegera mu biganiro tuzoza ku ma radio, mu mashengero, mu kibano iki, hariho social media, tufise ama page yacu ducisha ku bikorwa vyacu,
turahari rero kugira tubane tubabwira ico turi abo turi bo bikorwa vyacu ihangiro ryacu nuko ugwaruka rushimikiye muri Kristo Yesu ruba kiraro civuga butumwa n'itambere rirama iyo tukuvuze ivuga butumwa ngo turavuga nituje nk'amashengero canke abanyepolitike twe tuje nk'ugwaruka gwagiye hamwe gwatahuye abo bari abo turi bo ko tuyumve tuti reka uko sanzwe abakijijwe reka natwe tugaragare mu rubuga rw'iterambere mu gihugu tuzane ibikorwa by'iterambere tuzane imigambi y'iterambere tugiye muri style événementiel naco gituma rero mubona turi ngaha twihaye na mission yuko twamaze ubwami bw'Imana biciye mu biteramo biciye mu bikorwa byo gufasha abatishoboye biciye mu bikorwa byo gutanga amaformation atandukanye biciye no kugira duce kuri ryahangiro rirama ukumva ko hariho no kushimikira ku mico kama y'u Burundi tukumva umurundi ateza kurangwa n'imico kama turi nk'abantu bakijijwe rero imico kama ni kintu niyo identité yacu so ifoko natwebwe tuba akarore keza kurunzo gwaruka kugira ryaterambere rirama turishikire ko mu gihe iterambere rirama hari ikintu kibuzemwo iyo atabayemo comportement imeze neza kuko nimba urugwaruka ukaba uja mu comportement aho risque tufate nka sexualité canke amadrogue canke iki uzofutana kazoza kawe nta kuzoshikira twere muri Kristo Yesu ico ni kintu twamize uko Kristo yo tubana nawe agenda araduhingura kagenda adukomeza ku buryo ryatambere rirama gwagwaruka go mu Burundi ibyo biyayirwa mutu bishaka gusanga biduta kazoza kacu Burundi bifise kazoza muri twebwe muge rero hari umujene ateza kuzoshika kwihangiro rirama afise vizo igihugu yotera mu itameje igihugu usanga arafutanye muri ya comportement ari bizarre canke kwa ubwo gwarukumva ko ya development durable nizoshikirwa cyo gituma twebwe tuyumve tuti rero reka tuje muri style tube les influenceurs en Christ tuba karoro keza kubugira ibikorwa byacu bizokwivugira mu gihugu East Africa isi yose hari muri rusangi rero ku bikorwa byacu hama twakoze muri uyu mwaka nyakiya twakoze ujya conference de presse twapresenter ibikorwa byacu twapresenter no mu zindi activities zitandukanye twatanguye mu kwindwi turacari batoya mugabo ntituri bato kuko tuje mu bintu tuze mu bintu tumenyereye événementiel turayimenyereye benshi muri twebwe twabihoramwo turabimenyereye nuvuga ko ahubwo tuje mu yindi style mugiye kubona naco gituma twabahamagaye n'ibikorwa byacu bigiye kugaragara ndetse murabona hariya muravye amadomene yacu d'intervention hari amadomene menshi tugiye gukorako mugabo uyu mwaka twari tuti kwa ko turipanga avec ama stratégie à l'interne turaba uko tugera turaduga twari tuteka twaduhere ko twiyumve tigwagwaruka rero kugira rugaragare muri competitivité rugaragare muri marché de travail rugaragare muri bwa Burundi twifuza hariho impano zitako ziragaragara izo mpano ziri mu mashengero izo mpano ziri ahandi mugabo ahandi ho hariho amaba izo evenement zirondera ubwo gwaruka zikarukoranya bakashaka izo mpano zikagaragara mugabo uravye muri monde ya gospel ugwaruka ego hariyo ma competition yamaba muga twebwe tuyumve tuti reka turaba kandi kantu la privari ubwo gwaruka no sema kubatora tuba baje muri competition bahiganwe uko ujeje event manager aza kubasigura iyo projet kuntu iteguwe twariyumve tuti reka ubwo gwaruka tubahe ouverture yo kuyandikisha ku page yacu hama ubwo gwaruka baje muri competition hama baba bambere bace tubaha amaprime hamba ico twaje nk'abantu nk'ikintu twe tumba ko kizofasha kugwaruka ko tuzobakurikirana baza abaturi kumwe baza kumfasha mu kuvyagura agise ko introduce iyo projet tufise uyu mwaka hari ni projet dufise uyu mwaka tuyumviriye ni nyama choma Christian Party murazi ko akanyama kararyoshe murabizi kandi nyene turakijijwe nyene akanyama nyene kaba gakenewe kandi namwebwe aba journaliste kanyama ni karindi dini kanyama ni kandi twe naho twabwiye ntituje kwidini twe tuje nk'ugwaruka gwagiye hamwe kugira ruje mu iterambere rirama ry'igihugu so twari imbere ko kantu iyo concept ya machoma Christian Party kubera ko ba bantu bakijijwe bataronka imyanya yo kwidagadura bivanye no kwemera kwabo reka tubateguye nabo ikintu coza kirabahuza ku buryo umashaka kuba ati ndafise amahera yo
yo gusohokana mu muryango canke yo kuja muri weekend, uwo muntu akaba ari muri atmosphere divin sero y'ukwemera kwiwe, kandi uwo muntu ico umubiri we uriko urakenera kakironka. Cyo twimvira ako concept tubona ko ni kari mu ma projet yacu y'uyu mwaka. Hari izindi projet nka karaoke gospel nayo iri mu ma projet kubera ko isaba kwipanga neza kibanza na n'ukundi ikibanza kimeze neza ku buryo abantu kiba caguye neza giteguye neza. Mu minsi iza tuzobabwira ibikorwa bizogenda two turitegura twipanga tugira amanama turaba feasibilité twandika ama projet tudodora hana hariya. Naco gituma hari abapartenaire twatumiye ni projet yacu iri big. So ibyo bikorwa byacu rero twe ubwacu yego two turagerageza kuyubaka mbwa hari abapartenaire muri ko madufasha rutama mwebwe bimenyesha makuru amashengero n'abandi abikora ivyabo. Hariho n'abashoboye kudufasha notama Nice Water, hariho n'abandi turi mu biganiro byo gukorana, ndetse n'abandi tugira ko tubahamagarira kuko imiryango iruguruye ko twategura projet tubereka ko tuzokorana, ko twebwe tutanga visibilité totale, turatanga wewe uri umupartenaire turaguha ibyo turavugana, wewe ukagaragaza iba ama produit yawe niba ari ibyo ukeneye ko bivugwa tukabitangaza bigasohoka, hamana twebwe tugakorana bivanye nuko iyo projet idusaba uburyo kandi tubwiza gushika kuma vision na objectif yacu. Aco gituma twaje tuva tutireka tugiye conférence de presse duhamagare nabo ba partenaire bandi benshi twari twabatumiye ari batubwiye ko bafatiriwe n'abandi baza kuraba kiganiro nkuko muza kudufasha kubisangiza mwandika ama article n'amafoto niki kugira bashobe kumva ko icivugo cacu kubera ko tukene ko badushikira kandi tuje hamwe kugira ko tugiye hamwe no dushika kurya terambere irama. Hama rero ntabicije amajambo nagomba mpereza wadusanzwe tufashanya mu burongozi ni equipe yagutse mugabo kwa ko turavye umwanya twari kujime twese du présenter twatoye bakeya cyo gufashanya bivanye n'izi projet dufise kugira cyo gusigura hama mukabaza ibibazo byose mwifuza hama twanaye tuganira ekare mikaze event manager yace asigura neza asigura iyo projet yirezi Krista Talent ko niyo tugomba kugura ubunyene. Iyo nyamacoma nayo ni indi concept project muci muri sama, ibindi tuzobabwira hageze twabwira integuro yavyo n'ibindi bikurikira. Gireje Imana ibikorwa iterambere rama. Ego murakoze kumpa ijambo. Nagomba gushimira abatumire bacu, nagomba gushimira abajejwe amashengero bashoboye guseruka nkuko twari twabatumiye. Ndashimiye abajournaliste mwaserukiye ibimenyesha makuru bitandukanye, ndashimiye n'abikorera byabo bashoboye kuhashika. Rero ntabanje kurandira nkuko ujejwe ibikorwa heje kubivuga mu majambo aramvuye, yashoboye gusubira inyuma ku gikorwa duheruka gukora. Twarabatumiye, twarababwiye ibikorwa tugiye gukora, rero ubu twavuye mu majambo tugiye mu bikorwa. Rero jendi ngaha nk'userukira EJIC mu bijanye n'ibikorwa no gutegura ibikorwa vya EJIC, nagomba kubaha idonido ry'igikorwa ca mbere gitanguranye n'uno munsi. Ico gikorwa naco ni Raising Christians Talent, donc nukugaragaza impano z'imiyabaga z'abajeune biciye mu matala, twe tukababera ikiraro hama nabo bagaheza bakagaragara. Uko twarabibonye hariho impano nyinshi mu Burundi, hari abo tudashobora gushikira, hari abari mu ntara zo hagati, hari abari Bujumbura mugabo banyegeye, ubwo ugasanga batekeye ibintu bikomeye cyane. Rero nk'abakristu muri uwo mutima nyene rukristu, rero twashimye guhera kuri iyi competition izohuza abajeune. Iyo competition nayo lancement officiel nuno munsi uri hejuru, ni naco catuzanye gushobora kuba presenter ibi bikorwa. Rero twatanguranye ni conférence de presse turiko turakora, twongera dutangura officiellement kwandikwa kuri uwo muntu wese w'umujeune avyipfuza, afise impano zitandukanye. Ashobora kuba ari umuririmbyi, ashobora kuba ari umucuraranzi, ashobora kuba ari umucafyi, ashobora kuba ari umusilameur canke uwundi muntu ari mu yindi domaine runaka. Ivyo navyo kubera dufise ama edition menshi tuzoza turakora kuri iki gikorwa, ni edition ya mbere twashimye guhagarara
kuba ririmbyi. Rero barashobora kwiyandikisha biciye ku mapaje yacu ya Facebook canke Instagram, araja kuri page yacu agataga entreprise des jeunes influenceurs en Christ agaheza akiyandikisha. Hama hariho ibijanye no kwiyandikisha, arandika amazina yiwe nom et prénom, akandika lieu et date de naissance, agaheza akandika adresse actuelle yiwe, akandika n'igitsina ciwe nimba ari umugabo canke umugore. Ivyo rero bikazodufasha bamaze guheza kwiyandikisha kuri ayo mapaje yacu, bikazodufasha kuzobatumako, kuzobabwira, nkuko perezida yabivuze, tuzosubira tubatumbere, tubabwire ibibanza vyabaye identifié vy'uko bazoheza bakaza kugira ngo tubahe amanimero yo gushobora kubidentifya baje guhiganwa. Rero nkuko mpejeje kubivuga, ibikorwa nyezina vyatanguye. Ibikorwa nyezina, ica mbere ndahejeje kukibabwira, ica kabiri ni ukugukominika ico gikorwa ntibigarukiye ngaha aye. Tuzolansa amakominike ku maradiyo atandukanye nkuko yabivuze, mwe mwashoboye kuhashika, hari n'abatashoboye kuhashika bivanye n'imvo izi canke ziriya. Ni naco gituma tuzoheza tugire tour des médias kugira ngo dushobore gusigura ico gikorwa uko ingene kigiye gukorwa, tumubirize. Nukuri turashaka na wa mwana wa hariya mu minyaganyaga mu bitoke mugabo afise impano yo kuririmba ashobore guseruka kuririmba indirimbo zihayagiza Kristo, ashobore guseruka, hama tumubere ikiraro, tumugaragaza imbere y'u Burundi, tumugaragaza imbere ya Afrika, agaragara imbere y'isi yose, ashobore gushika kure. Twarabibonye hariya abatanguye gutyo oye bava mu ntara zo hagati, mu zindi domaine zitari muri domaine zacu. Hariya abastar benshi baserukira Burundi mu makungu bashoboye guhera hasi. Nuko imenyesha makuru namwe mwabaye kimwe mu byashoboye kubaha iyo access yo gushobora kugaragaza izo mpano zabo. Uno munsi baraduza idarapo ry'igihugu kandi biraduha ishema ryiza, nawe nyene ariteza imbere, agateza imbere igihugu, agateza imbere nk'imico kama y'igihugu, akabera akarorero n'abandi bajene bari inyuma, akabamotiva. Rero ni muri uwo mutima nyene twe twakoreye muri uwo mutima rukristo, nkuko twemera Kristo, turi abajene influenceurs en Christ, ushobora kugaragaza amatalent y'abaririmbyi biciye muri iki gikorwa cacu ca Raising Christian Talent. Hama faze ya kabiri nayibabwiye, no gushobora kuidentifya, tuzotora ikibanza nkuko tuzosubira tubaseruke ko, tuzolansa amakominike mu mashengero, tuzoja ku marise n'ama université turiko turarondera izo mpano. Hama hejuru y'ivyo tuzoheza twidentifye ikibanza bazoheza bajya abantu bazoba bamaze kwiyandikisha kujya nabivuze n'amakriteri nayavuze, baze tubaha amanimero. Izo nimero zizoshobora kudufasha no muri phase ya preselection. Iyo ni phase izoca ikurikira iyo phase yo kubidentifya. Hama ico gikorwa giheze, tuzoheza tubabwira ingene bakurikiza ibikorwa bikurikira. Bazopublia ama video y'iminota 3. Ivyo navyo bikazobera ku ma réseaux sociaux, ku ma page ya EJIC kujya nabibabwiye. Hariyo page ya Instagram yacu ya Entreprise des Jeunes Influenceurs en Christ, hariyo na page Facebook. Uwo byoroheye azoca kuri izo page zibiri, Facebook ni EJIC, Entreprise des Jeunes Influenceurs en Christ. Hama bazopublia izo video zabo bariko bararirimba. Hama hariho abazoba bajejwe kubiraba babifitiye ubuhinga, bazoheza batore abashoboye kuvyigenzamwo neza. Aho rero bazoca baselektiona abajene 40 bazoheza bagahiganwa muri quart de finale. Cakane gishiri canyuma, urumva hazoba hasigaye abajene 40. Abo 40 rero nibo bazoheza bagahiganwa ubukurikira. Hama nkuko abo bahinga, uwo mugwi w'abahinga tuzobatwara utoye, uzoheza udufashe utoremwo muri abo 40, 20 bazoba bavyigenjejemwo neza. Jury ntituyinjirira mu kazi, ni jury y'abantu babifitiye ubuhinga, babinonosoye, nibo bazoba bafise amakriteri de selection yabo. Bazoheza baselektione 20 muri abo oye, abo 20 bazoheza bahiganwe muri finale. Iyo finale rero tuzoza turabimenyesha nkuko twabibabwiye. Finale izohuza abajene 10, hama ibisigaye bijanye n'ukungene tuzobashimira tuzobibamenyesha. Rero nashaka guha ijambo mugenzanje ajejwe ibikorwa nawe nyene ashobore gusozera,
hama ibisigaye twongeye kubashimira rero nk'umu event manager wa EJIC ujejwe gutunganya ibikorwa mw'ishirahamwe ryacu. Ndashimiye mwese mwashoboye kuhashika, ndashimiye abarongozi b'amashengero atandukanye bashoboye kuhashika, ndashimiye abajournaliste b'ibinyamakuru bitandukanye mwashoboye gushika kudushigikira muri iki gikorwa. Ni byinshi mwahevye mukaza, nuko namwe turi kumwe muri urwo rugendo rwo gushobora guteza imbere urwo rwaruka, abo batoyi bacu, abo bajene bafise impano babuze aho bazigaragariza. Nukuri iki gikorwa si iwacu, ni ic'umuntu wese yumva yuko ashaka guteza imbere mwene wabo, kugira ngo ejo canke hirya y'ejo turonke vya bindi perezida yavuga, Uburundi buriko buremerja buja mw'iterambere rirama, bwa Burundi dukeneye twese, bwa Burundi twama turiko turavuga, bwa Burundi turota uko bukeye uko bwije dushaka ko dushika. Rero murakoze, reka mpereze ijambo mugenzi wanje nawe agira ico avuze. Murakoze cane, ndashimiye cane ku byo wahejeje kuvuga, ariko ico nshobora kwongereza ko jewe ahanini nashaka guhimiriza umuntu wese ashobora kuba yumva igikorwa ingene ikigo kirakorwa, kugira ngo ashobore kuba yogira icyo atereye, kugira ngo n'imiburiburi irihangiro twifuza gushika ko twese tuze turishike kuri meze neza. Mpamagarira cane imenyeshamakuru kudufasha ibi bintu kugira ngo bibashe gushika kure cane gose, kandi no kudufata mu mugongo kugira ngo ibintu bize bigende neza. Mpamagarira abarongoye amashengero kugira ngo nabo nyene bashe kudufasha kugira ngo igikorwa kibashe kugenda neza, kandi nsubira kandi guhamagarira abikorera utwabo kandi mashirahamwe kugira ngo igikorwa kibashe kugenda neza, kuko uriko urabiraba igikorwa kirasaba inguvu nyinshi, kandi muri izo nguvu murazi neza ko ngo tubiri tuvurana ubupfu. Rero iyo babiri bahuriye hamwe bagakora ikintu hamwe kiraza kikaba ciza. Rero numva nkuko baheje kubisigura, sinoshima kubisubiramo, kandi numva novuga nti turahamagarira abo bose bashobora kuza kudufasha kugira ngo icyo gikorwa kibashe kugenda neza kandi gishike kwihangiro ryiza, kandi twese dushobora kuryohererwa. Rero numva atamajambo menshi novuga, kimwe gusa sinzi ngira ngo hashobora gushika umwanya w'ibibazo, ufise ikibazo akagira icyo abajije kugira ngo tubandanye. Murakoze cane. Murakoze cyane kuri utwo tubazo. Ikibazo ca mbere ku bari kure, ibyo koko twaravyiyumviriye, twariyumviriye, naco gituma twavuze tuti arandika adresse yiwe na ahari kuba turabe uko bizogenda. Hariho ico turiko turategura ku ceke déplacement, ico kirimwo bivanye n'amafaze bazoba bagezemo. Hama ngira ko kuri ico c'ubushimwe nabwone, nukuri Bible wanashaka isumba vyose, ijambo rimwe, ijambo ry'Imana, ngabo n'ibifadika, hariho bifadika tuzotanga kandi bimeze neza. Yego tubagarantishije kuba ko yateguwe, n'ubu twacari mu mpinyanyuro, hariho partenaire two turavugana, two turayaga, turacari ko turavugana ukuntu tuzokorana neza kugira shobe ku conserva neza ico tuzotanga. Harimo uburyo buzomufasha, harimo kandi no kumukurikirana muri ya maprojet dufise ngaha. Urabona harimo amaprojet entrepreneuria, harimo projet dufise za digitalisation, harimo projet za leadership, uko muri yatambere yama uwo mujera atabaye atateguye hakiri kare kugira akure mu mutwe wazi uburongozi bwiza, azi ko mondialisation tugezemwo, ntaje muri mondialisation imwendizwa mu makomportement aho risque, mugabo iyo mondialisation imwereke how connaissance yiwe aja kuri competitivité à l'échelle internationale. Yumve ko kera twabika amahera mu mazu, kera twabika amahera mu binogo, mugabo ubu ni n'amabanki. Banki ubu naho zateye imbere, hageze muri banki digitalisation. Umva ko rero umujene kujya ugeze hose ugira access y'amahera, kandi ukumva ko muri uwo mwanya umuntu yabo harimo security y'amahera. Izo ni formation prevoit kuzotanga, umva ko ni ibintu byinshi tuzotanga. Dufise n'ama projet yacu nk'iya groupe pastoral, ama location vente de service, yose ni ibintu biri mu entrepreneuria. Umasha tuzoshaka kumuha tukamwankadra, ndetse tukanamuherekeza, kuko muri twebwe harimo benshi bamenyereye ibintu by'ama projet, bako tuzomwakaza muri formation how projet yiwe uwo mutanye mari mutaye twamuhaye ukuntu uzomushikana kwitambere rama. Nibi bikintu gusa aronse iceki, ko twe twigisha kuroba, twigisha ngo tumuhifi, oya turamwica ati inga tuje muri Tanganyika tukwereke ko basoza.
donc niyo strategie yacu kwigisha kuroba kugira umuntu yofi woyimuha ejo akayibura mugabo wamwishe kuyiroba azotura ubwato aje kuronderaho uko bigenda niyo strategie niyo target yacu murakoze. nashaka kumwunganira unyishu y'ico kibazo yashoboye kubivuga yabisiguye kubera ko azoba agaragaje impano yiwe mu buryo bwo kuririmba. Kimwe mu maproje yacu tuzotegura ibiteramo, tuzotegura ziya za nyamacoma, hazoba haje abantu, ushobora kugaragaza impano yiwe, hariyo amakoncert hazotegurwa ukristu. Hariho kandi n'ikindi kintu umunsi twakiranshije kijya cya Resto Cafe irimwo karaoke gospel, urumva azoba aronsa ahantu aza arakora d'une manière permanente. Rero urumva ivyo vyose biri mu bushimwe, rero ntituzomuta uko nyene, tuzomwasista muri iryo terambere rirama no muri uwo mutima nyene rukristo. Murakoze. Murakoze cyane. Reka mpere ku cya Bonaventure HTV. Yabaje ikibazo ati ngo ni bande bemerewe kwiyandikisha. Mu bisanzwe iki gikorwa gihagaze ku muntu wese afise talent yo kuririmba, sivyo? Yo kuririmba hama bivanye cyangwa se n'icyo tuzatwashizeho. Hama kandi kuri icyo kintu numvise mufise amakenga menshi cyane kwa ko numvise ko twavuze cyane abakizwa bakijijwe. Nova avuze neza kuko nshatse kugifatanya n'ikintu Nova avuze ati mbega abo bakijijwe muzabamenya gute, kuko biragoye nta pare dufise yo gupima umuntu ko akijijwe ko babibajije. Ariko kandi je nibaza ko ahanini intumbero yacu baza ko ico turi uwo muntu naho vyoshika tukaba tumufise, twifuza kumushira muri iyo ntumbero y'urutonde twe dushobora kuba dufise. Kuko ubusanzwe reka nse nk'ukata gatoya, ijambo ry'Imana ryo rivuga, Yesu yabwiye abafarisayo ati sinaje kurondera abakomeye ariko naje kurondera abagwaye. So nk'umuntu ashobora kuba akijijwe, biroshe cyane ko uwo muntu ashobora kuza muri twebwe, hama uko tuzojana nawe ubwo rugendo bizogenda nawe biramuha l'image yacu, hama bityo duheze tumushire mu mutima wa objectif yacu dufise y'abantu bakijijwe. So numva ahanini icyo nogerageza kucishura muri ubwo buryo, kumenga ngiye gushira ko amalimite deja urumva biba bibaye ibindi bintu, kuko usanga umenga mwava muvuga ngo harabo twinuvye cyangwa se harabo twakuyemo, ariko ahanini nico nuko numva nocishura icyo kibazo. Ama ku kibazo kigira kabiri mwavuze ikintu kijanye na calendrier. Nibaza ko iki gikorwa cyabaye lance uyu munsi, sinzi ko mwakurikiranye ivyo mugenzi wanje yavuze. Yagerageje kuvuga ingene bizogenda, ariko iyo processus ingene bizogenda ahanini n'urugendo rutari rutoya, ushobora gufata n'amezi ashika muri 6 cyangwa se 8. Muri amezi 8 ahanini nibaza ko tuzoronka uwundi mwanya wo kubabwira by'ukuri nyezina igihe ibikorwa bizoba bitangiye kuberaho matariki. Ariko mu kurindira ko bibanza gutunganywa ibizokurikira nk'uko twabibabwiye, nibaza ko tuzoza tukababwira tuti amatariki azwi naya anye. Ariko muri makeya uyu munsi iki gikorwa cyo cyatangujwe umunsi ko nisekeza rifata umwanya muniniya, irafise ama processus n'ama procedure umuntu agendera ko kugira ngo agende araraba abo bantu, peut-être umuntu agenda arabona navyo bindi Nova yabajije. So numva ni ikintu gifata umwanya, rero uduhakanya ndazi neza ko igihe amatariki azobashitse tuzoza tubabwire ya iyo minsi yagenye kugira ngo ibyo bikorwa bibashe gukoreka neza. So Imana yeze tugireje Imana iterambere rirama. Ego mugenzi wanje yabyishuye neza. Kuri ico timi bande bemerewe, twebwe naho mubona turi abajene information en Christ, ntituje mu ikumihira y'abantu cyangwa y'abajene, mugabo mumbe ko tuje muri cible yacu hari ugwaruka rukijijwe, niko ruragaragara muri competitivité, niko hari ama projet ariko araboneka, hari ama competition ariko araboneka, mugabo ubwo gwaruka twashaka turuduze
mugabo ntikibuza ko n'uwundi mugabo urumva ko bivanye na projection yacu dufise nuko dukeneye gukora kuri gospel ni gospel kandi uravye la musique gospel tugene kuyiha ishusho yindi mu Burundi tugene kuraba tugarageze dufashanye tuje hamwe n'imisha makuru tuje hamwe uko iyindi ugiye kuraba secure music yoyo harundi urwego igezeko mugabo nico gituma twimwe tuteka dukore kuri yo kategori ya gospel hama kugaruka nandi ushaka kuidentify ngo yarakije cyane akijijwe muhemu ya wenyene azomurongora yumve ati naja muri competition uko twe mutima wacu niyamukaze aje muri competition twebwe ihangiro ryacu twe nuko uwo mujene niko gospel igaragara niko ubutumwa bwiza bugaragara hama ibindi navyo muhemu yera arafise kuntu abikora ngerageje kumunganira monsieur le président akavuze neza cyane burya iyo uriko urakora ikintu umuntu ukamuhamagara ngo ingo dukore abanza kumenya icyo kintu uriko urakora hama akumva ko afise umutima wo gukora icyo kintu iyo afise umutima wo gukora icyo kintu araheza akabandanya so rero muri uwo mutima nyine ndibaza ko kenshi umuntu azoheza akamenya by'ukuri position y'uwo muntu so Imana ibaheza ku bwacu ingene biriko birategurwa wabivuze yavuze ko muri finale hazoshikamwe abantu 10 ariko muri abantu 10 tuzokuramwe abantu 5 sivyo ariko abantu 5 urumva ko deja harimo uwa mbere uwa kabiri sivyo mu byo twe twifuza nko kuzana impinduka nuko twifuza ko ku bwacu turifuza ko abo 5 bazohabwa ubushimwe ariko buzoba busumbasumbana bivanye n'ingene bakoze hama kandi akandi kabijya nuko no muri bajya 5 basigaye bandi nabo nyene tuyumvira ko nabo umuntu ashobora kubankuhaja kugira ngo nabo bisante ko bimeze neza ko bashitse muri finale nivyonye cyane ego koko nta rugo rwigira rwikwiza mu gihe ufise urubanza uraterereza ku babanyi bati ibana ni muze n'ukuri yafise urubanza mu masohoro umukobwa rero umukobwa wacu activité yacu nico gituma turi ngaha nico gituma benshi twatanga kubegera tubatumira hari ikindi gikorwa tubabwira mu kanya cyagikurikira inyuma iyi conference muri kino kibanza nyene ndetse tubaza kubana tuyaga ruba ko twe intumbero dufise ko ntitwikwije naco gituma dukeneye abo dufashanya harimo aba journaliste harimo amashengero harimo amabanki harimo amassurance harimo amasosiyete atandukanye abo rero abo nabivuze ubwa mbere tuje tubasaba kudufasha kudushigikira haro ndetse duhere no kuri guverinoma no kuri leta y'u Burundi biciye mu bisata bitandukanye ko na activité tugiye agiye kugaragara mu gihugu muri communauté agiye guhindura ugwaruka biciye mu byo bitiramo biciye twabitunganya ndumva ko hariho ni activité dukeneye pakenini yaba partenaire naco gituma ni nayo ntumbero y'uno munsi yuko bahamagarira aba partenaire tugura imiryango tuzododora hari après conference wera kuwa mbere hari undi rugendo wo gufata hano twatanguye hari nabari maze gushika ngaha hari nabandi tumaze kuvugana kwa tumanye tuvugana kuntu dukora ko mu partenaire hari package abakeneye ya visibility ivyo navyo twabitego twavyumviriye ko ukuntu uzoyitanga yo nimwe ntumbero rero ko twashaka kubamenyesha ko aba partenaire turabakeneye koko duhere kuri mwebwe bimenyesha makuru cyo gituma tubasaba ntuti ibikorwa byacu mandanye mudufasha kubishikana kure uko mufise ijuri shika kure amashengero amabanke amasosiyete atandukanye yaba amasosiyete ahingura amaji amazi turashimira ndetse na Nice Water yoyo muri procedure ya partnership yoyo yamaze gutangwa guseruka twabishima cyane kuko ni urugendo twatanguye kuvugana n'izindi na banke zitandukanye kubera ko urumva ko harimo iyo digitalisation tukeneye kuzana mu kwimvira gutanga izo formation mu gwaruka umva ko mu mabanke dukoranye bazoronka ico bashaka package yabo nka visibility ya banke izo kirongo ndetse sico cyonyene uko niba ari mu hageze ama evenement
tuzo ari nka nkizi zikoresha ama mobile hageze nko kuriha ku miryango canke mu consommation indani hari ukuntu umuntu azoba afise yo mobile money ashobora kuriha kuri yo banki itandukanye ifise yo mobile money aronka réduction ku bintu akonsomye ico ni ikintu ciza kubera ko nimba ari ifana ari kuri bibiri akacaronka ayironka kumera make kubera ko afise iyo ariko akoresha iyo banki mugandi ko ari uwo muntu bivanye nuko twagiranye ibiganiro namwe ba partenaire muko mandukurikirana ikintu kinini cyane nuba ko umu partenaire wese produit yiwe yose turamuha ikaze turafise nkuko nabibabwiye ubwa mbere hari abahinga batandukanye muri entreprise bamenyereye ico kintu bamenyereye izo approach bamenyereye ukuntu kubitegura no kuvugana n'amabanki atandukanye canke amasosiyete atandukanye how haba iyo partnership iza kugaragaza ryatambere irama kuri twese. Isaac TV. Oh.